ndabaramukije ni Madame Joa imuhira media musubiye guhura umwe akunda kuvuga ibikorwa by'aba diaspora ego murazi ko muranda babwira ibikorwa aba diaspora bakora no munsi rero turi ahantu bita mu Kirundo kumubahwa bankunguka Leonce twamye mu bikorwa byiwe cyane ariko arakora ibikorwa by'iterambere ariko aragira amapepiniere y'ibiterwa bishasha muri kino gihugu ibiterwa bizogira akamaro abarundi bekije giterwa mu tugengo citwa gute macadamia twagiye ku mapepiniere yiwe ndaza ndabacishiriza ama image muraza kuyaraba twahuye n'umu agronome wiwe nawe yagerageje kudusigurira ibikorwa byiwe naho nyene ndaza kubacishiriza ama image muraza kuraba uko byagiye biragenda nuko rero turi mu kiyaga nicohoha ni fresh abantu b'Imana turi muri cohoha tukubona abashitsi kandi ekipe ya bangunguka ekipe yiwe yose iri yego abo bariko barafashanya nawe agronome uyu nawe ni coordinatrice ni vice president wa twihakazi ego uyu nawe n'uyundi mumenyesha makuru yaduherekeje kuri tene ariwe Albert ego none reka ndababatse ikibazo wowe cyane twihakazi kwanza gororoka ndaba umupira wawe neza ndashaka kubona ako kantu ka twihakazi koperative twihakazi byagenze gute kuri iyo koperative twihakazi cyumviro cyatanguriye kuri bankunguka Leonce yararavye akajwi gatonya kubera microphone bankunguka Leonce yararavye aravuga ati ko abashomeri ni benshi cyane benshi bahurumbira ivyo bihugu byo hanze kugira ngo barabe ko agashomeri kagabanuka amara avuga ati ko urwaruka ni rwinshi basi muri aba bakenya bashobora kwegeranya reka tube nyene twihangira imirimo twihakazi aravuga ati wewe wize informatique ubizi ibi twese hamwe dushoboye kuja hamwe dushobora kugira koperative yacu ni yawe ni yanje si jewe ndaguha akazi we nyene urakiha ubanza n'iciyumviro cawe nanje nza n'iciwanje bigiye hamwe byose kiba ikintu kimwe kandi turiko turihangira imirimo turiko turihangira rero urumva kubwanje novuga yuko wowe umushigikira umuntu wese afise iciyumviro kugira ashike ku ndoto yiwe ego kandi kiza natwe kishikana gituma natwe dushika ku ndoto zacu ego urumva mushira inkomezi hamwe ego twokora yunguka wenyene natwe ataho biriko biradushikana ego aha turabona mugwaruka ndabona la majorité mugwaruka ego none mugabo ngaha turabonamwo umusaza byagenze gute wifatanye n'ugwaruka bon jewe nitwa Habumugisha Ildefonse kujya nababwiye urugwaruka rwaragize indoto nziza bivuye ku mwubahwa bankunguka Leonce yaramaze kubona igisata kinini cy'ugwaruka kiguma bimvira gufata inzira baja hanze abandi baja mu bisagara kurondeza ubuzi acavuga ati ubuzi ngahi wacu buruzuye mufise impano zitandukanye ahubwo nimwegeranye ubuzi ntimubusabe mubwihe tijyo je nzobafasha nuko umwe wese azana impano yiwe afise akaba ariyo dushobora guhesha agaciro hanyuma rero ukuntu naje kwifatanya nabo abo gwaruka batanguriye ku bintu bijanye n'ubugenegene n'inkino barakora mu gisata cya informatique mugabo baca kubera ko iterambere ryose rihagaze ku burimyi baravuga ati mu burimyi akaba ari naho hari igisata kinini cy'ugwaruka kandi ari nacyo gitunze abarundi aca avuga ati ngira shireho umugambi nawone uzoramba uzomara igihe kinini wo kurima igitego cya macadamia ni mwiyomvo rero je naciye mpabwamwo akazi nk'umufunda bafasha kuko nari maze kumenya icyo gitego
nari narahawe inyigisho z'icyo giterwa mu 2007 ariko nkizihabwa sinari nzi ko nzoronka akazi je nabigiyemo icyo gihe narimwo ndakorera projet ya FAO yakorera ku gisata cy'umuceri bari muri projet ya intensification rizicole muri projet bita JETFES ya FAO. Hanyuma rero umugambi wa leta washaka guteza imbere igiterwa cya macadamia biciye muri projet zafashwa na PNUD icyo gihe haca harabaho rero kwiyumvira guforoma ama ONG arimo arakora mu bisata by'iterambere. Rero ndagira ibibakwe muri icyo gihe mu barimo baraforoma les agronomes nationaux 65 na les moniteurs kuko mu ntuze mwayo mashyirahamwe bahamagara les agronomes nationaux bahamagara aba engineer baseruka ku bisata vya DPAE abo bise les animateurs communautaires nabo bari aba agronome bava mu ayo ma organisation partenaire ya PNUD. Rero kubera nabo icyo gihe nakorera FAO ariko je sinari muri FAO directement nakora projet twiteza imbere ikaba ari sous-traita ya FAO ndahabwa izo nyigisho nca ndazibika sinari nitetse ko nzogera aho ndazikoresha. Uwo mwubaho rero azanye icyo giti naciye mba mu bambere baronkamwe akazi ndavuga ati iki giti ko baje kugikorera ko kandi narayeze akamaro kacyo reka nanje impano office ku icyo giti muri za mpano bariko baravuga ko umuntu ntuzenya mushira impano hamwe mukiha akazi mwenyene neza reka naje njana impano yiwanje yo kufasha abarimyi kuko nansanzwe mperekeza abarimyi mu burimyi bw'umuceri mu kugira ubundi burimyi busanzwe bitoke ko narakoreye muri projet yitwa CAPAD urunani rw'abarimyi mu Burundi naba mufundi wabo nkora mu yindi projet yaherekeza abarimyi mu Burundi projet DGD. Nari nsanzwe menyereye gukorana n'amakoperative y'abene gihugu rero njya guherekeza ubwo gwaruka mu gushira mu ngiro iyo mpano yo guteza imbere igitego cya macadamia. Ndabibona cyane ndabona uri mu coordinateur banze wibwira abo muri Muhira Media izina ryawe kugira bakumenye. Murakoze cyane twa Sibomana Yirize sanzwe ndi mu coordinateur w'ibikorwa muri koperative twihakazi umunyamabanga ntayikayezo rero turi hamwe kugira ngo dushobore kwihakazi nkuko bakarimo bavuga. None ubiravye urwaruka bwo mu Kirundo eske baravyitabira cyane hari impact bimaze kuzana? Impact ni cyane biramaze kuzana nkuko mwabibonye mu ngendo twakoze hose aho twagiye hari ibikorwa byacu urwaruka rwaho bamaze kuronka akazi biciye muri ibyo bikorwa ndetse no muri iki gisata cy'ubuhinga bwa none turamaze guha akazi abantu barenga 10 muri iyo by'ubuhinga tumaze guha akazi abantu barenga 50. Mwumva yuko ni benshi cyane impact nini cyane kuri community kandi ariho mukibitangura hari akantu rero umunsi ntuze ico gitego kizomara kuzana amafruwi hoho ubuzibuzo cyo buba bwinshi ariko nk'ubu ari muki haba ariho kampanye yo kuvomera kuvuga abari hariya ku mirima baguma bavomera baguma baronka amafaranga. Hanyuma kandi novuga ko nkuko uwo muhinga yababwiye uwo magronome wacu iyi projet itanga igihe kinini bisigura ngo abene gihugu cyangwa cyane urwaruka ruri hariya bamwe baba bigira ngo nabashomeri aba bakindiriye akazi nta handi baca bakaronka wacu mu gihe akazi. Nicyo gituma tuguma dushima cyane umwubaho abantu kareba munsi kuba yariyumviye kugira muri iyi koperative acituzanira n'umugambi uramba. Hari ikindi kintu nkunda kubona mu rwaruka usanga urwaruka rwiyorianta mu bintu ugasanga baja mu biyayuramutwe ibintu byo kwinezereza. None murahora muronka umwanya wo kubankadra mukabahamagara mukabahanura kugira bave muri ivyo bintu bikunda gusamaza urwaruka? Nibaza nkuko mwabibonye ku biro by'iwacu mu bikorwa dukora
harimo gufasha cyane gushyigikira urwaruka. Rero hari aho usanga urwaruka bafise impano mugabo bakaja gusamarira muri ivyo biyayuramutwe nyene canke ibindi. Abo rero turabahiga cyane kugira baze tubafashe birya bintu bazi. Nk'akarorero nigeze kubabwira ko hariho umugwi w'abahinga bagira by'amashite, abakrobate, benshi muri bo n'abantu bikundira ibiyayuramutwe. Mugabo umaze kubazanira umugambi kugira baje hamwe, uko baronka akanya ko kwicara hamwe tubaha impanuro, bisanga bafise umwanya wo kwiyumvira kuri ka kazi bariko bararemba, ibiyayuramutwe bakabivamo. Ivyo twifuza yuko tuzobikora cyane, si mu ntara gusa, mbese mu gihugu cose. Nuko n'ukuri vraiment biraboneka yuko hariko harakorwa ibikorwa bidasanzwe, kandi dushimira umwubahwa umudiaspora yiyemeje kugira mu ntererano ziwe kugira ico aterereye mu Burundi. Murabona ko ariko arankadra urwaruka, arukundisha ingabire zazo, kandi asa arukundisha uburimyi n'ubworozi. Reka tuvugishe n'uwo mujournaliste wacu, wabibonye gute iki gikorwa, wakibonye gute ku bwawe? Iki gikorwa kiriko kirakorwa mu ntara ya Kirundo ni igikorwa kidasanzwe. Nk'uko mu rugendo tugize tuvuyemwo twabonye ibikorwa byinshi bariko barakora. Urumva yuko si n'inyungu gusa yuko bo baronka amafaranga gusa, ariko bariyumvira no ku mwene gihugu. Abana nko muri ajya amapepiniere twagize twagende, harimo ivyaro y'amatunda n'imivyaro ya kirya giterwa bariko baragwiza ca macadamia. Imivyaro myinshi mugabo bavuga ati ntituzoyitera mu mirima yacu gusa, ariko turashaka no kuyihereza abene gihugu ku buntu. Ndiko ndaraba mu myaka mikeya iri imbere, ino ntara ya Kirundo izoba ari intara nziza cyane ihurumbirwa n'abantu benshi, kuko izo ifise ibintu nka byose. Ajya amatunda nimba bene gihugu bose bazaba barashobora kuyatera akaba ameze neza, urumva ko amagara meza sibo bonyene gusa muze muri koperative bazoshaka kungukira, ariko abana bo ngaha mu Kirundo bazoba bafise amagara meza, abakuze ko hari abantu bazi yuko abana aribo bajya ivyamwa gusa, ariko umuntu wese yaba umutama yaba umutamakazi yaba uruyoya turakeneye ivyamwa kugira ngo amagara yacu ashobora kuba yomera neza. Abo bantu rero nabo gufata mu mugongo, nabo gutera intege, kuko bariko barakora iterambere ry'igihugu by'ukuri bararyumva, kandi ariko bariko baragwiza ibintu byinshi, n'akazi kariko karagwira, kuko nihamara ndibaza ko barashobora kuba bafise nk'umugambi wo kuzoshiraho ihinguriro ryo guhingura ibintu biva muri kijya giterwa ca macadamia, guhingura ibintu nk'amaji ava muri ajya amatunda nk'aka kaji turiko turihereza, ni ji y'amabungo. Kumbure ikindi gihe tuzogaruka ngaha twihereza ji y'amatunda yahinguwe n'aba. Niko urumva muri wa mugambi yuko leta ivuga ati urwaruka rw'igihugu ntirushira imbere ngo kwiga rurondera akazi muri leta, ahubwo bige bashira mu mutwe kwironderera akazi bonyene nk'uko biyise. Urabona yuko bazoshobora kwihereza akazi, baramaze kugira kwihereza deja, maze bagahereza n'abandi benshi cyane. Ego nukuri turabashimiye cyane, turanezerewe n'uzenye ibikorwa byanyu, turabateye intege, mukomere, iyo muri ko muraja ni heza. Nuko rero ibiganiro vya Madame Joa Imuhira Media, aranezerewe cyane mu kiyaga ciza cyo mu Kirundo. Sibiye kucibagira izina, ariko Madame Joa akunda kwibagira cohoha. Rero turashimye ibikorwa vya Leonce, nukuri ntaco no bivugako. Mwebwe mwenyene nimwe mwoza mukishikira kuri tene mukavyirabira. Rero Leonce umwubahwa, uhezagirwe, ukomeze wankadura abajene, natwe turi nyuma yawe, turagushigikiye. Ciao.